Yesu ashimwe bene data groupe b'amaso, ndabahaye ikaze muri uno mwanya mwiza w'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turagira ngo dukomeze amajambo y'Imana atwigisha ivy'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana n'ubusobanuro. Twarasomye duhereye mu gihimba ca mbere, turakomeza uno munsi tugeze ku gihimba c'umunani, ivy'inzambandwi. Hari inzambandwi bene data tugiye kwiga. Ubushize twize Yesu amena ibimatanije igitabo ndwi. Twahereye mu gihimba ca gatandatu turabona ibimatanijwe igitabo Yesu yamenye. Hanyuma rero ndagira ngo dushike ku nzamba igira ndwi hano mu gihimba c'umunani umurongo wa mbere. Mwene data, muri Bibiliya hari imigwi ishika itatu benshi bagenda bumva kandi bagenda basoma, ariko buri mugwi wose ufise ubusobanuro bwawo. Umugwi wa mbere n'uwudushasharandwi. Twarabonye muri utwo dushasharandwi ivyakoretse, ivyagaragaye. Twarabonye yuko muri utwo dushasharandwi Yesu amaze kumena akagira gatandatu habaye ibikomeye. Haciye hatangura kurobanurwa 144, hanyuma hacabaho kandi no kugaragara kw'ishengero rivuye mu mahanga yose, rivuye mu mako yose, rivuye mu ndimi zose, rivuye mu miryango yose, rihagaze imbere y'intebe y'Imana mu ijuru. Hanyuma rero bari bafise amashami y'ibigazi, bariko barahimbaza, bashangiriya, baririmba haleluya. Imana ishimwe cane. Ndagira ngo mwene data wantu uzugereyo, ntuzuhombe, ntuzocikwe, ndakuraritse kuzojayo. Mwene data ntuzohombe, Yesu aradutegereje, uwatubambiwe araturindiriye. None rero tudatevye cane, turabona umutwe w'amajambo uvuga ngo ivy'inzambandwi. Nari nababwiye yuko mu vyahishuriwe Yohana hariho imigwi itatu. Umugwi wa mbere n'uwudushasharandwi, umugwi wa kabiri n'uw'inzambandwi, hanyuma umugwi wa gatatu n'uw'ivyagondwi. Byose bigenda ari ndwi: udushasharandwi, inzambandwi, ivyagondwi cangwe inzavyandwi zirimwo ivyagondwi. Nuko rero muri kano kanya ndagira ngo mbanze ngusubiremwo umugwi wa kabiri tugezemwo n'umugwi w'inzambandwi. N'umugwi w'inzambandwi. Uyu mwanya tugira ngo twige umugwi w'inzambandwi. Ubushize twabonye umugwi Yesu amena udushasharandwi. Twarabonye mu dushasharandwi vyabaye. None ubu reka twumve ibigiye kuba muri izi nzambandwi. Muri izi nzambandwi ndagira ngo tuze gusoma noneho tugeze ku mumarayika wa kane, ndetse turageza dusomye duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa gatatu wa 13, aho tugiye kubona abamarayika bane bagiye kuvuza inzamba zabo. Muri izo nzamba hari biki? Hakubiyemwo ibiki? Ibikubiye muri izo nzamba nivyo tugira ngo twige. Imana ishimwe cane. Kandi nanone muri uku kwiga ibi bagiye kuvuza zino nzamba nibigiye kuba muri izo nzamba, ndakuraritse mwene data ngo bikurikirane. Turahera uko Yesu yamenye agashashara kanyuma kagira indwi, kuko buri mugwi wose ugenda usimburanwa n'iyundi, kimwe gihereza ikindi, ikindi kigahereza ikindi. Niko bimeze. Haleluya, Imana ishimwe cane. Umurongo wa mbere rero, ivyahishuriwe Yohana igihimba c'umunani umurongo wa mbere, turasoma mu izina rya Yesu. Kandi amenye ikigira ndwi kimatanije ico gitabo, haba agacerere mw'ijuru n'igihimba c'isaha. Mbona abamarayika indwi bama bahagarara imbere y'Imana, bahabwa inzamba ndwi. Haza umumarayika wundi ahagarara ku gicaniro afise icotero c'izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayishire ku gusenga kw'abera bose kuri ku gicaniro c'izahabu kiri imbere y'iyo ntebe. Umwotsi w'umubavu uva kuboko k'umumarayika
upfundukana no gusenga kw'abera imbere y'Imana. Umumarayika ajana icotero acuzuza umuriro wo ku gicaniro, ashiburira mw'isi, habaho imituragaro n'amajwi n'imiravyo no gutigita kw'isi. Baba marayika ndwi bafise inzamba ndwi bagabiriza kuzivuza. Uwa mbere aravuza, haza urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bishiburirwa mw'isi. Ikigira gatatu c'isi kirasha, ikigira gatatu c'ibiti kirasha, ivyatsi bibisi byose birasha. Umumarayika wa kabiri aravuza, ikimeze nk'igisozi kinini cane ikimeze nk'igisozi kinini caka umuriro gishiburirwa mu kiyaga. Ikigira gatatu c'ikiyaga gihinduka amaraso. Ikigira gatatu c'ivyaremwe vyo mu kiyaga bifise ubugingo kirapfa. Ikigira gatatu c'amato kirahona. Umumarayika wa gatatu aravuza, inyenyeri nini iva mw'ijuru iratibuka yaka nk'umuriro, itibukira ku kigira gatatu c'inzuzi no ku masoko. Iyo nyenyeri yitwa mururazi. Ikigira gatatu c'amazi gihinduka umururazi. Abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yarurishijwe. Umumarayika wa kane aravuza, ikigira gatatu c'izuba n'ikigira gatatu c'ukwezi n'ikigira gatatu c'inyenyeri birakubitwa kugira ngo ikigira gatatu cavyo gicura umwiza. Ikigira gatatu co mu bihe byo ku murango nticakirwe no mw'ijoro. Nuko ukw'isi izobona ibara ibihetangabo gatatu. Ndaraba numva inkukuma iguruka yatiriye ijuru ivuga n'ijwi rirenga iti, ibara 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 riza kubonwa n'abari mw'isi kubw'ayandi majwi y'inzamba z'abamarayika batatu bahava bavuza haleluya. Iri ni itangazo ryaje rivuga risemerera incuro zitatu. Ibi bintu bikubiye muri ubu buryo butatu biriko biravugwa bigiye kuba kubw'abamarayika bandi batatu basigaye bagiye kuvuza. Hagiye kuba ibikomeye. Ndagira ngo mbabwire muri Bibiliya iyo habayeho itangazo rivuzwe gatatu ntibiba ari vyoroshe, riba ari barakoko kabara gakomeye, biba ari bikomeye. Mwene data, uko isi izobona ibara ibihetangabo gatatu bigiye kuzoba hano mu gihimba c'icenda. Ivyo tuzokwiga uyu munsi rero ndagira ngo dukomeze dusubire inyuma hano duhere ku murongo wa mbere dusobanukirwe ivyizi nzamba zimaze kuvuzwa. Yesu ashimwe cane. Hano twatanguye gusoma dutangura kubwirwa yuko Yesu yasozereye twadushashara amena akagirandwi. Haleluya, haleluya. Yesu amenye ikigirandwi kimatanije ico gitabo haba gacerere mw'ijuru nk'igihimba c'isaha. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Yesu ashimwe. Mw'ijuru haba agacerere mw'ijuru nk'igihimba c'isaha. Igihimba c'isaha n'umwanya twebwe abana b'abantu tudashobora gushoka dusobanukirwa ngo bizotwara umwanya ungana iki. Mana idutabare. Iri ni ibanga ry'Imana. Igihimba c'isaha carahaciye mw'ijuru habaye agacerere. Ica mbere womenya muri uyu mwanya wabaye hari agacerere mw'ijuru ni kubera ko hari harangiye gukorwa igikorwa gikomeye cane kitari bwigere gikorwa. Yesu yabanje kumena here gashashara ka mbere aramena, haza ibikomeye n'ibihambaye. Asubira agashashara ka kabiri aramena, hasubira haza ibikomeye. N'aka gatatu mwaragiye mubikurikirana ivyagiye biba kugeza ku gashashara kagira gatandatu, aho izuba ryirabura niwe nkigunira, aho
aho inyenyeri zakoraguritse, aho ibizinga byo mu kiyaga byose birahunga, aho abakuru n'abami n'abakuru n'abakomeye n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya bose bagiye kwinyegeza, bakwira ibibimba, bariruka baja kwinyegeza mu masenga no mu binogo no mu bihoro, barondera aho bihisha ngo bakire uburakari bw'Imana n'umwagazi w'intama. Rero ibyo byarangiranye n'agashashara kagira gatandatu. Agashashara kagira ndwi Yesu amaze gukamena, habaho agacerere mu ijuru nk'igihimba cy'isaha. Haleluya, haleluya, haleluya. Habaye agacerere mu ijuru. Ubundi mu ijuru hahora hasamirana intebe y'Imana. Ku ntebe y'Imana haguma hari amajwi, haguma hari imituragaro, haguma hari inkuba, haguma hari ibikomeye, haguma hari ibikomeye. Ahandi ibinyabugingo biguma biririmba, babakuru 24 baguma baririmba. Mwijuru ntibaruhuka, ku murango no mwijoro baguma bavuga bati uwera, 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 uhoraho Imana nyene ingabo, ijuru n'isi ryuzicubahiro cawe. Ariko noneho ndagira ngo nkubwire ibikomeye. Uyu mwanya Yesu amaze kumena ikigirandwi, amaze kumena agashashara kagirandwi, haciye habaho umutekano w'agacerere ntangere. Haleluya, haleluya. Nukuvuga ngo iyi ni transition y'ukwitegura kugira ngo hitegure gukorwa ibindi bikomeye. Umwami w'abami yararangije umurimo ukomeye udasanzwe, udashobora gukorwa n'umuntu wari we wese, udashobora gukorwa n'umumarayika n'umwe, udashobora gukorwa n'abo bamukuzimu, n'abo bakwisi, n'abo bamwijuru. Nta wundi yemerewe gukora kuri ico gitabo, nta wundi yemerewe no kukiraba, nta wundi yemerewe kumenya n'ibirimwo. Ariko Yesu amaze kumena, haleluya, haca hatangura kubaho kugaragara ibyari byikinze n'ibyari bikomeye n'ibyari byigeze agakomeye, byose bitangura kuja habona. Imana ishimwe cyane. Rero kano gashashara kagira ndwi Yesu amaze kukamena, byahamagaye umutekano, byahamagaye agahwekere, byahamagaye agacerere. Ndabibutsa akagacerere Eliya yarakabonye, yarakumvise, aho Imana yazimugendeye imusanze ku musozi Horebu, ari mu kinogo, ari ahantu yinyegeje. Hanyuma rero Imana iraza ngo ariko Uhoraho ntiyari muri ujya muriro, Uhoraho ntiyari muri ijya nyamugigima, Uhoraho ntiyari muri bijya byariko biraza bituragurika. Ariko harageze igihe Uhoraho aza mu gacerere, aza mu gahwekere, aza mu bihe bitekanye. Imana ishimwe cyane. Eliya yumvise ako gacerere yipfuka mu maso. Ibindi byose ntacyo byari bimumariye, ibindi byose Eliya yabibona, yabyumva nk'ibisanzwe. Haleluya, haleluya. Ariko amaze kumva ku gacerere, Eliya aca aratekana, yipfuka mu maso, aravuga ati ndumvise Imana. Haleluya. Eliya aravuga ati ndumvise Imana. Imana ishimwe cyane. Eliya amaze kumva gahweke, Eliya amaze kumva gahweke, Eliya amaze aravuga ati Imana iraje. Mwene data, igihe Yesu azorangiza kumena ibimatanije ico gitabo, haleluya, hazoca haza agacerere. Haleluya. Reka dusome mu Bami ba mbere igihimba c'19, turasoma duhereye ku murongo w'icenda. Abami ba mbere igihimba c'19 umurongo w'icenda. Ashitseyo yinjira mu isenga abaho, maze ijambo ry'Uhoraho rimuzako riramubarira ritukora iki hano ga Eliya? Nawe arishura ati nagize ishaka ryinshi ryawe Uhoraho Mana nyene ingabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagahomvagura ibicaniro byawe, kandi bicishije inkota abavugishwa nawe. Ni jewe jenyene nsigaye, nanje nyene barangenza ngo banyice. Umurongo wa 11. Aramwishyura ati sohoka uhagarare hanze ku musozi imbere yanje, jewe Uhoraho. Ako kanya Uhoraho arahaca, maze haza umuyaga mwinshi,
w'igihuhuta usatagura imisozi umenagura ibitandara imbere y'Uhoraho. Ariko Uhoraho ntiyari muri uyo muyaga. Umuyaga uciye habaho gutigita kw'isi, ariko Uhoraho ntiyari muri uko gutigita. Isi irangije gutigita habaho umuriro, ariko Uhoraho ntiyari muri uwo muriro. Hanyuma y'uwo muriro haza agacerere. Haleluya! Maze Eliya akumvise yipfuka umutamana wiwe mu maso, arasohoka ahagarara ku muryango w'iryo senga. Haza ijwi rimubaza riti, ukora iki hano ga Eliya? Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo tuganire kuri ano majambo y'agacerere. Aka gacerere Eliya yarakumvise. Imana ishimwe cyane. Aka gacerere kagiye kuza inyuma y'uko umwami Yesu amaze kumena bya bindi byose uko ari ndwi. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Eliya nawe arakumva kano gacerere. Amaze kukumva, kubera Imana yari yimanukiye, yari yiserukiye. Imana iza mu mutekano, Imana iza mu gacerere, Imana iza mu ahantu hatekanye. Imana ntiza ahantu hari urwamo, Imana ntiza ahantu hari ishari, Imana ntiza ahantu hari inzigo, Imana ntiza ahantu hari ubwicanyi, Imana ntiza ahantu hari amadini y'ubudumbidumbi. Imana ntijayo benaho, benayo ntijayo. Imana ntigeze isanga abayezebeli n'abakamenyi b'abayari. Imana ntigeze igendera Ahabu. Imana ntigeze igendera Abisirayeli bakigendera muri bijya by'isi by'abapagani by'abayari. Ariko Imana yagendeye Eliya imusanga ahantu ari mu gahwekere. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Maze Eliya uko yari mu gahwekere, Imana nayo iraza ibanza kuzana bijya byose bituragurika by'imiriro n'inkuba n'ibituragaro na za nyamugigima. Ariko Uhoraho ntabwo yari muri byo. Mwene data, niwabona intambara zimwe ziraza, niwabona ibibazo biriko biraza, hajya ahantu Uhoraho ntabwo abarimwo. Niwabona ibintu biriko biraza byikubita by'imashura, niwabona ibintu byikubita, Uhoraho ntabwo abari muri byo. Hano ijambo ry'Imana yatweretse ngo Uhoraho ntiyararimwo. Hanyuma haragera igihe rero Uhoraho aza mu gacerere. Aza mu gacerere. Uhoraho aza mu gacerere. Uhoraho aza mu gihe cy'umutekano. Uhoraho aza mu gihe abantu bamaze kwiyeza. Uhoraho aza mu gihe abantu bamaze kwitunganya. Uhoraho aza mu gihe abantu bamaze kwiyeza, bakimenya ko ari babi, bakihana. Imana ishimwe cyane. Uhoraho acashika. Ndagira ngo mbabwire rero yuko kano gacerere rero kaciye kaza mu nyuma z'uko umwami Yesu amaze kumena ibimatanije igitabo ndwi. Imana ishimwe cyane. Umwami Yesu amaze kumena ibimatanije igitabo ndwi, haciye hatangura kuza agacerere. Haleluya! Umurongo wa 2, Yohana abona abamarayika ndwi bama bahagarara imbere y'Imana bahabwa inzamba ndwi. Haleluya! Uyu mwanya w'agacerere wahamagariye aba bamarayika ndwi bama bahagarara imbere z'Imana kwitegura. Ni transition y'ikindi gikorwa nyezina gikomeye kigomba gikorwa n'abamarayika. Ubwa mbere hakozwe igikorwa n'umwami w'abami Yesu Kristo, watsinze, yanesheje, yagwanya, kanesha. None haje yaciriye isemo, aciye atanga uburenganzira bw'uko abamarayika indwi bama bahagarara imbere z'Imana, nabo babonegwa, nabo bashikirwa kugira ngo batangure gukora logijema. Haleluya! Kubera logijema umwami Yesu yayitanguranye, niwe yayitanguye. Umwana w'umuntu niwe azaza guca imanza, niwe azaza guca amateka. Haleluya! Kandi Yesu yaravuze ngo ntabwo ari abacira urubanza, ngo ariko ijambo yavuze niryo rimucira urubanza, kuko Yesu Kristo ni ijambo w'Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo ni ijambo w'Imana. None rero bano bamarayika ndwi bama bahagarara imbere y'Imana bahabwa inzamba ndwi. Baciye bazihabwa mwene data. Izi nzamba ndwi baciye bazihabwa kuko nazo zije gukora urubanza rwa nyuma ngo batangure guhana inkozi z'ibibi. Inkozi z'ibibi zitangure guhanwa. Mbere yuko zihanwa, reka dusome umurongo wa 3. Haza umumarayika wundi ahagarara ku gicaniro afise icotero c'izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayishire ku gusenga kw'abera bose kuri ku gicaniro
c'izahabu kiri imbere y'iyo ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko k'umumarayika upfundukana no gusenga kw'abera imbere y'Imana. Haleluya! Umumarayika ajana icotero acuzuza umuriro wo ku gicaniro, ashiburira mw'isi, haba imituragaro n'amajwi n'imiravyo no gutigita kw'isi. Yesu ashimwe cane. Haleluya! Hano haciye hatangura igikorwa co gusenga, kuja ku gicaniro. Haleluya! Kugira ngo bano bamarayika bahabwe intege n'imbaraga, hagomba kubaho amasengesho. Ndamenyesha abantu bose yuko mw'isi tugomba gusenga, kuko iyo dusenga mw'isi y'umwuka hariho ibikomeye bikoreka. Ndagira ngo mbereke ibikomeye hano. Tureko turabona yuko bano bamarayika baciye bahabwa intege, bahabwa inkomezi, baca baripanga, baritegura. Imbere yuko bipanga, haciye habanza gukorwa igikorwa co ku gicaniro. Haciye haza umumarayika abanza kuza imbere zabo, atari muri abo bindwi, atari muri abo ndwi, n'uwundi. Ngo haje uwundi mumarayika afise icotero c'izahabu, ahabwa imibavu myinshi. Iyi mibavu ngo ayishire ku gusenga kw'abera bose kuri ku gicaniro c'izahabu kiri imbere y'iyo ntebe. Haleluya! Ugusenga kw'abera niko guca gutangura gukora igikorwa. Haleluya! Amasengesho y'abera akora igikorwa, akora imirimo. Basenzi haguruka, basenzi kora igikorwa, basenzi ntimurambigwe, basenzi mwaroyehe, basenzi nimurabe iki gikorwa kirimwe kirakorwa mw'isi y'umwuka. Harakorwa ibikomeye. Namwe nimuhaguruke, nimusenge, nimusenge, nimusenge. Haleluya! Mumarayika yaciye atangura gushira amasengesho ku gusenga kw'abera. Imibavu ya masengesho usenga wiyejeje, ya masengesho usenga wihanye, ya masengesho usenga wiyeza, iba ari imibavu imota, iba ari imibavu imota. Haleluya! Imibavu irimwo iramota, imibavu iramota. Ngo Yesu yatubereye ngo dutange ibimazi, ngo maze ngo amasengesho abe umubavu umota, umubavu umota neza imbere z'Imana. Yesu ashimwe cane. Haleluya! Ngo uwo mwotsi ngo w'umubavu ngo uva mu kuboko k'uwo mumarayika, ngo upfundukana no gusenga kw'abera imbere y'Imana. Yesu ashimwe cane. Ya masengesho usenga, ya masengesho dusenga, ya masengesho abera basenga, aca dugana n'imibavu yo ku gicaniro kiri imbere z'Imana. Marayika akabizamura, amasengesho akaduga, akazamuka, akaduga, akagenda, agashika ku Mana, maze ibitangaza n'ibikomeye bigakoreka, maze abagwayi bagakira, abanyabyaha bakihana, maze abadayimoni bagatsindwa, baba marayika ndwe bagahabwa ubushobozi, bagaca bagenda bagakora imirimo. Bene data, ibi ni ibintu bikomeye cyane. Iri ni ibanga ridasanzwe Yohana arimo aradusobanurira. Iri ni ibanga rikomeye bene data. Haleluya! Nimwumve ibikorwa bikorwa hano mw'isi. Twarahombye, twaracerewe, kuko abantu benshi ntibabimenye, abantu benshi ntibabizi ibyo gusenga kw'abera, ntaco bavyibazako. Ariko shirako muje musenga, musenga ubudahumeka. Imana ihabwa icubahiro cane. Ngo umumarayika ngo ajana ico cotero, ngo acuzuza umuriro wo ku gicaniro, ashiburira mw'isi. Ngo haca habaho imituragaro n'amajwi n'imiravyo no gutigita kw'isi. Haleluya! Umumarayika aciye afata ico gicaniro, ico cotero, amaze kucyuzuza, hariko n'ugusenga kw'abera bose bo mw'isi n'abari mw'ijuru bose barimwe barasenga. Maze ngo aca afata wa muriro wo kuri ca gicaniro. Haleluya! Ashiburira mw'isi. Iyi si yashiburiyemwo, ndagira ngo mbabwire igikorwa gikomeye. Iyi si yashiburiyemwo uwo muriro, n'isi yari irimwo iyoborwa ritegekwa na Antikristo, n'isi yari irimwo urugomo n'ubugarariji, kuko abana b'Imana bari bahavuye, bari baduganywe. Abana b'Imana bari bamaze gushikanwa imbere z'Imana bafise amashami y'ibigazi, bavuye mu mahanga yose no mu moko yose no mu ndimi zose. Bari imbere z'Imana. Hano mw'isi hari urugomo, hari ubugarariji, hari hasigaye babandi bose babwiye ubutumwa ntibumve. Abo nibo bari basigaye mw'isi. Nico gituma rero uyu mumarayika aciye ashiburirayo uyu muriro, kugira ngo
urubanza rutangure gucibwa, kugira ngo urubanza rutangure gucibwa. Imana ishimwe cyane. Nuko rero ngo mw'isi ngo haca haba ngo imiravyo n'imituragaro no gutigita kw'isi. Haleluya, haleluya. Mw'isi haca hatangura kugabishwa iri nitangazo rimenyeshejwe abari mw'isi. Atumve rero, ubu rero nimwitegure guhangana, nimba mushobora kugwana n'Imana, nimba mushobora guhangana n'Imana. Iyi ni sinye yuko hajya hatangure igikorwa gikomeye cyo gukora rojijema, gukora amateka yo kugira ngo Imana itangure kwihora, itangure gusubiriza mu nkoko abisi, abakoreye Satani, abakurikiye Antikristo, abakurikiye cya gikoko n'abasenze igishushanyo caco. Abo bagira ngo batangure gusubirizwa mu nkoko, kuko bakurikiye Sekibi, bakurikiye ikinyoma, bakanga gukurikira umwami Yesu Kristo. Nuko rero umurongo w'indwi uravuga ngo, uwa mbere aravuza, haza urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bishiburirwa mw'isi. Ikigira gatatu c'isi kirasha, ikigira gatatu c'ibiti kirasha, ivyatsi bibisi byose birasha. Nguyu mumarayika wa mbere aratanguye. Ndabibutsa yuko uyu mumarayika aje gukora igikorwa mu nyuma z'uko babandi bari baramaze kurobanurwa bagashirwa ku ikimenyetso mu ruhanga rwabo. Bya bihumbi 144 bavuye mu Bisirayeli bari baramaze kudomwako, kugira ngo Imana ibakure mw'isi baba umushizo ku Mana. Muri ico gihe rero hano twarabonye yuko bari barabujijwe ngo ntibagire ico bakora. Abamarayika bane bari babohewe, bari bafashe imiyaga 4 yo kw'isi. Barabwirwa ngo ntimugire ico mugira isi tutaradoma ikimenyetso c'Imana ku basavyi bayo. Nuko rero abamarayika ndwi bahawe rero uburenganzira. Ikigira gatatu c'ibiti cyose kirasha, nukuvuga ngo amashamba y'ibidukikije azotongoka. Ntabwo ari ya miriro tubona kuri za YouTube igenda ikora akarere kamwe. Ni ikigira gatatu c'isi. Iyo bavuze ikigira gatatu c'isi, nukuvuga ngo uzoba ari umuriro utemutongora. Ntawe uzi abantu bazohungira bene data, ntawe uzi ingene bizogenda, ntawe uzi ko zizoba ari intambara z'imiriro ziriko ziraturira ibi bigwanisha ronya nganda. Ntawe uzi ko zizoba ari imiriro naturere. Ariko hano ngo ikigira gatatu kizosha, ibiti bizosha n'amashamba ngo ikigira gatatu kirasha co mw'isi. Imana ishimwe cyane. Ibintu byose bidukikije bizosha. Hanyuma rero hace haza umumarayika wa kabiri ku murongo w'8 aravuza, ikimeze nk'igisiyo kinini caka umuriro gishiburirwa mu kiyaga. Ikigira gatatu c'ikiyaga gihinduka nk'amaraso, gihinduka amaraso. Imana ishimwe cyane. Akigishiburira mu kiyaga umumarayika, ngo ikigira gatatu c'ivyaremwe byo mu kiyaga bifise ubugingo kirapfa. Ikigira gatatu c'amato kirahona. Aha naho hibasiwe ivyo mu mazi. Ivyo mu mazi nivyo bazabiramukiwe. Ubwa mbere habanje ibiti byo hejuru ku gasozi n'ibintu byose bimera naho abantu bose batuye. None ubu naho hibasiwe ivyo mu mazi. Ivyo mu mazi navyo nivyo byibasiwe. Mwene data, ahantu imwumvi bigiye kuba za nzuzi y'amazi y'amaoseya, za nzuzi na bya biyaga. Ikigira gatatu cyabyo bamwe bahora batungishijwe n'ibituruka mu mazi bose, canke za nzira zica mu mazi zo mu mato, bwa bwato bunini, bwa bwato abantu barimwo bazungurukamwo baja kwirira umunyenga, ya mato manini atwara abantu barenga amajana n'amajana. Abo bose ngo ikigira gatatu cyabyo kizokubitwa. Ngo kandi ngo ikizoba kirimo cose ca gatatu cyabyo kizopfa. Umurongo w'10 umumarayika wa gatatu aravuza, inyenyeri nini iva mw'ijuru iratibuka yaka nk'umuriro
itibukira ku kigira gatatu c'inzuzi no ku masoko. Iyo nyenyeri yitwa mururazi. Ikigira gatatu c'amazi gihinduka umururazi. Abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yarurishijwe. Imana idutabare cyane, Imana idutabare bene data, ngo ikigira gatatu c'ayo mazi kizorurishwa, kandi ngo abantu bazopfa bishwa n'ayo mazi, kuko ayo mazi azoba arimwo ubumara, kuko ico kintu kizokoroka kivuye mu ijuru kizoza citwa mururazi, kizoza gifise umururazi, kugira ngo amazi yongere guhindurwa umururazi. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ibyo abantu bose bari bizigiye, ibyo abantu kwisi bizigiye, ahantu hose abantu baziga ubushobozi n'ububasha, bigiye kuzocika goyigoyi, bizogiye kuzobacikira urudendevu, bigiye kuzocika ubusa. Ibyo abantu bari bizigiye bigiye gucika ubusa. Abantu bari bizigiye kuzohora iyi si bayihoreho, bayameko, iyi si bayigumeko, iyi si babere isi y'ibyiza, ariko igiye kuzobahindukira umururazi. Amazi azobahindukira umururazi, iby'isi bizobahindukira umururazi, ibintu bizobacana, bizobaca mu myanya y'intoke. Bari bizigiye gutunga no gutunganirwa, ariko ibyo bari biteze byose bigiye gucika umunyota. Iby'isi bigiye gucika umunyota. Iki kintu kizokoroka kivuye mu ijuru. Iki kintu kizoza guturira, kizohera guturira amazi n'ibiyaga za Oseya, amazi yose. Nimwumve ibizoba biriko biraba, isi izoba igeze ahakomeye. Nimusenge kugira ngo ico gihe ntimuzobe mukiri ngaha mw'isi. Nimusenge kugira ngo uzobe uri muri rya shengero rinini ataworiharura rivuye mu mahanga yose. Nimusenge kugira ngo muzobe mubazokinjishwa. Umunsi uhambaye uhoraho uri hafi, umunsi uhambaye uhoraho urashitse, ugira ngo ushike, ushikanye uburake n'uburakari, ushikiye mu bihe bidasanzwe, ushitse abantu benshi bamaze gukunda isi yabaryoheye, isi yabaryoheye, babaryoheye, isi irabanezereye, isi babereye nziza, nabo barayikurikiye, ariko isi igiye kudandabagirana nk'imborerwa, isi igiye guhuzenga, isi igiye gusatagurika, isi igiye kuvungagurika. Mu bavugishwa n'Imana Yesaya arabivuga muri Yesaya 24, isi izovungagurika, isanganguke, kuko icaha c'abari mw'isi kizoyiremera. Nico gituma ari igihe cawe, ari igihe canje cyo kugira ngo turindwe kandi duhamagara amaraso ya Yesu kugira ngo adutabare. Ngo iyo nyenyeri yitwa mururazi, ngo ikigira gatatu c'amazi gihinduka umururazi, ngo abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yarurishijwe. Iyo nyenyeri yitwa mururazi. Abantu bagiye kunywa amazi y'umururazi, kuko iyi si barayirukanze inyuma. Iyi si Pawulo yaravuze ngo isi yambereye ikibambwe, nanje isi ndayibera ikibambwe. Umuntu yakijijwe isi yayibereye ikibambwe, nayimubera ikibambwe. Ariko abakunzi isi barakomeje, ariko isi igiye gutongoka, isi igiye kurangira. Ntawuzi umunsi n'isaha bizoberako, bwa bizosohora, kuko ibi ntivyanditswe, kandi nta canditswe kitazobura gushika, nta canditswe kitazobura gusohora. Bene data, Imana idutabare cyane. Umurongo wa 12, umumarayika wa 4 aravuza, ikigira gatatu c'izuba, n'ikigira gatatu c'ukwezi, n'ikigira gatatu c'inyenyeri birakubitwa, kugira ngo ikigira gatatu cavyo gicura umwiza. Ikigira gatatu co mu bihe by'umurango nticakirwe no mwijoro nuko. Haleluya. Bene data, Yohana yagize acabona umumarayika wa 4 nawe aravuza inzamba. Iyi nzamba y'iherezo izoba irimwo iravuza irangurura. Bene data, ndagira ngo mbabwire yuko iyi nzamba izoba irimwo iragabisha abantu, kugira ngo birabe ko abantu bo kwihana. Ikigira gatatu c'izuba kizokubitwa, n'ic'ukwezi kizokubitwa, ndetse n'inyenyeri byose bizokubitwa, kugira ngo wa muco w'umurango ugabanukemwo 1/3. Nijoro yongere kwirabura nanone, naho nyene bigabanuke 1/3 c'ijoro naco nyene gikugweho.
kugira ngo umwiza w'umuzitanya wongere kwijira kw'isi. Ibi bintu bisobanura mu buryo budasanzwe, kuko uko umwijima uza buri muraza, nuba hamaze kuza umwijima, ijoro rirakuze bugira buce, ibyaha bikomeje kuba byinshi, ibyaha bikomeje kuba byinshi, abantu bakomeje gukora ibyaha, umwiza w'umuzitanya, ijoro rirakuze, nimwikangure, nimwikangure, hari umwiza, hari umwijima w'umuzitanya, ijoro rirakuze bene data, n'igihe cyo gukanguka, n'igihe cyo kuba maso, n'igihe cyo kubera maso ubugingo, nimwakire Yesu bigishoboka, kuko buraca bucana yandi, kuko mwene data ababuriwe ntibumvire, ubu bagiye gusigara. Abo Yesu yakanguye imitima ntibakanguke, ababwiwe ubutumwa ntibumve, hagiye kuza umwiza, hagiye kuza icuraburindi, iri zuba rizokubitwa, n'ukwezi gukubitwe, n'inyenyeri bikubitwe. Mwene data none uzoburihe? Mbega uzoburihe? Mbega bizokugendera gute? Nahawe mwene data nshuti y'umusaraba, kugira ngo none hongere kumva ko nawe umuco urasiye, izuba rikwakire, Yesu yongere kuza muri wewe, maze acanire, yongere kwatsitara mu bugingo bwawe mwene data, kuko izuba rigiye gukubitwa, n'ukwezi n'inyenyeri bikubitwe. Uko isi izobona ibari ibihetangabo ndwi, ibihetangabo gatatu. Uko isi izobona ibari ibihetangabo gatatu. Umurongo wa 13, ndaraba numva nk'uko miguruka yatiriye ijuru, ivuga n'ijwi rirenga iti ibara, ibara, ibara riza kubonwa n'abari mw'isi, kubwa yandi majwi y'inzamba z'abamarayika batatu bahava bavuza. Nukuvuga ngo umumarayika wa gatanu n'umumarayika wa gatandatu n'umumarayika w'indwi, abo bamarayika banyuma batatu bagiye gutuma isi ibona ibari ibihetangabo gatatu. Isi igiye kuzabona ibari ibihetangabo gatatu, mu gihe cy'uko n'ubu tubona yuko isi yatanguye kubona ibara ibihetangabo gatanu. Ibya marayika wa mbere yavugije inzamba, twabonye ibyabaye, n'uwa kabiri twabonye ibyabaye, n'uwa gatatu twabonye ibyabaye, n'uwa kane twabonye ibyabaye. Ubu rero hagiye kuza abandi batatu rero, kugira ngo bose bakwize babe ndwi. Ariko ibizoba muri abamarayika banyuma batatu, isi irimo iraburirwa, ntihaze hagira uzoba kisigaye mw'isi. Mwene data, ucumva ubutumwa, bigutere guca bugufi, bigutere kwihana, bigutere gukwezwa, bigutere kurondera munyonga hadata. Rondera Yesu bigishoboka kwabonwa, wongere kumwambaza kiri hafi. Mwene data, ndagira nkubwire ngo ubu butumwa bwiza nubwo gukangura umugeni kugira ngo itorero gitegure. Yesu araza vuba, araza gutora abera, araza gutora ishengero. Bene data, Imana ibahezagire. Reka tugarukirize hano uyu munsi, tuzobandaniriza aho tugejeje, turabira hamwe ibyizi nzamba zitatu ziriko ziratuma abantu ku isi bagabishwa ngo bitegure, kuko hagiye kuza ibikomeye n'ibihambaye. Imana idutabara. Mwene data, wumvise ijambo ry'Imana, turagira ngo dufatanye gusenga. Mwami Imana data wera wo mwijuru, ndagushimiye kubw'iyi mburi rimwe iratangwa kubera bose no kwishengero ry'Imana. Ndasengera abatuye isi kugira ngo abakirijwe bose aho bari hose munsi y'izuba bongere gukanguka, bongere kuba maso. Mwami wongere kubaheza kugira ngo bitegure kuvanwa mw'isi, kuko mwami isi igiye kurangira, kandi mwami Yesu ibimenyetso bigaragaza biramaze kwibonekeza. None rero ude kuba maso, twitegure kugusanganira aho ugiye kuzira mu bicu. Tuze tube maso, tuze tube maso, tuze tube maso Mana. Ndabisabye, ndagutakambiye Mana. Ndasengera igurupe b'amaso, ubahe kuba maso. Ndasengera abera bose, ubahe kuba maso, baze bicare bagavye biteguye, aho uzozira uzosange bagabirije Mwami inzamba ya kabanga. Mwami wanje, Mana yanje, kugira ngo habeho kuyitegurira, abantu bongere kubera amaso ubugingo, bongere kwakira agakiza no kuyana no kwezwa no gutungana no kugororoka. Mwami ubeze batunganye guhera mu rutware ugeza mu goro rw'ikirenge. Ndabasabiye amaraso ya Yesu Kristo yongere kubuhagira. Ndabasabiye kugira ngo bongere kwezwa no kunaguka. Mwami babivyaremwe bisha. Urakoze Yesu, bikoze. Urakoze kubikoze. Ndabigushimiye. Urakoze nyakubahwa. Haleluya. Nuhabwe icubahiro. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Ndabisenze mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire cyane.
mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Haleluya, amen.